Ingomag. Najeyo kubaramutsa kuko iyi komine ndayivukamwo ngize ico ndonka nta handi niyumvira atari ngaha. Mbere ndanababwira yuko atari rya mbere ndabikoze kuko mu mwaka uheze aravyibuka mustanteri naragiye inyarushanga ndanaja no mu Gisagwe. Hama rero ico gihe abarongozi bambwiye bati niho bakeneye amakaye cyane. Uno musi rero nkubisinze ibifusi nkikora kuri aba twagendanye bakanyemerera amakaye arenga 6,000 no kuvuga nazanya amakaye 6,000 n'amajana 180 y'impapuro 60 kadriye mubahamashi. Naciye rero niyumvira nti kumbure turose amakaye arenga 6,000 ndashobora guhera ku ishuri nizeko kugira ngo mubandanye musengera igihugu kandi mwisengera ariko nanje munsabira. Hama kubera ko tubwirizwa gusangira mwe mwiga ngaha niyumviriye ko usanga muvuka kuri aba barimu nyene usanga bafise amikoro cyane. Yumvira ko ngaha no hashira amakaye 1,000 y'impapuro 60 twamaze kuyashikana. Ayandi makaye arenga kuri ayo nukuvuga twimviye ko ayandi cyo tuyagaburira gihisi no nigitwe kuko hoho nibaza ko hariho abayakeneye gusumba kugira ngo dusabikanye. Twaje rero ngaha ku mutima w'urukundo tudodoye tukaronka ntitwojya twenyene. Twaje ngaha rero kugira ngo tubabwire yuko turi kumwe twese bishoboka ariko umwe wese akore ivyo ajejwe, umunyeshuri yige. Kuko niyo mutiga ntimuzoba mwarimu ntimuzoba mustanteri nta n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu azovamwo, sivyo? Mubwirizwa kwiga rero kugira ngo mutere imbere. Uno musi amabanga y'igihugu turimwo ni ukuvuga abarimu, abacamanza, abaganga, abaministre, ejo nimwe muzoba mubijejwe mubwirizwa kwiga rero. Turabakenguruke rero mwabarimu mwe kubera turazi ko uyu mwuga utoroshe, uyu mwuga uramurira Burundi, uyu mwuga uramurira amakungu n'isi, n'umwuga utoroshe ariko turazi ko mukorana umutima w'urukundo. Burya kwigisha abana nk'aba je novuga ko ari nka vocation kubera ubishiramwe urukundo, ubishiramwe kubakunda no kubakurikirana umwe wese mu byo ashoboye no mu byo adashoboye bukebuke. Hama ahasigaye twosaba intwara ko bandanye borohereza mu byo ijejwe. Natwe nk'urongoye inama ya komine ntacyo tutazokora kugira ngo tubandanye dufata mu mugongo iri shuri kugira ngo ribandanye ritera imbere. Icanyuma nohereza ko nikiza covid. Bana barezi muri ngaha kirahari kandi kirahitana umuntu yiyanjanjwe ko nukuvuga wumvise ubabara na gato ija kwa muganga kuko ubimenye kare ntacuba mukabimenya heze imisi bayamaze kukwarikamo kandi yagize ivyo yonona. Mugume mwikingira hama kandi mwirinde
kurenga impanuro muhabwa n'abaganga, ibyo kuramukanya, ibyo gukwega-kwegana mu bihagarike. Ndazi ko bigoye mu bana ariko mugerageze ko covid irahari ariko tuyigwanije nta kizotugira. Nkaba ndangije nsubira kubashimira, murakoze, Imana ibahezagire. Nanje nari mfashe akanya kugira ngo mbanze nshimire ubwa mbere uyaje arongoye zino ntumwa zaje zitugemuriye, nyakubahwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama ya komine yacu ya Mugongo-Manga. Sinokwibagira nyakubahwa musitanteri, mubona ko yaduteye iteka ngaha. Iri shure bagizeko none murabona ntibagyibagira. Iyo umushitsi rero agushikiye akugendeye, icambere ugira nakanyamuneza, uramwakira hanyuma ukamuganiriza, hama gaheza akagushikiriza iryo shishiro yakuzani, mugaheza mugasabikanya. None rero ishishiro batuzaniye si vya bifungurwa duca twihereza, ni vya bintu bizotugirira akamaro kuva uyu munsi gushika novuga ntubuzima bwacu. Cane cane mwebwe gwaruka, murabona yuko iki gihe mwebwe umurimo wanyu ari ukwiga, nico gituma babazaniye ikaye kugira ngo uwo mwana ntihagire umwana n'umwe areka kwiga neza, areka kwimura ngo yabuze ikaye. None nagira ngo ndabasabe musubire mu bakomera amashi cyane.